Izi mashini mubona n'abakozi bariko bimba bariko bazura ibisigarira by'abantu bahashinguwe mu gihe c'intambara. Aha rero umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe mu ncamake y'igifaransa uriko ugerageza kuzosubira gushingura n'iteka abo bahisi. Pierre Claver Ndayicariye umukuru w'umugwi severe yavuye aho ikiganiro abamenyesha makuru aho yagize ati: aha turi ni mu Kamenge nk'uko mubibona, naho benshi bazi ko higeze kuba isoko yo mu Kamenge muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi ari wo severe waje gukorera ngaha kuva ku munsi wa mbere. Waje gukora iki? Waje kurondera iki? Mu minsi heze twararonse inkuru zibwira umugwi severe ko ngaha hoba hariho ibinogo vyatawemwo abantu mu gihe c'urwimo rwabaye mu 1993 n'imyaka yakurikiye. Ariko turese ivyo binogo vyatawemwo abantu, abene gihugu twagiraniye inama nyinshi baratubwiye ko hari n'abarundi canke abanyamahanga bashinguwe ngaha kubera ibibazo by'umutekano bitabakundira ko baja kubashingura ku matongo y'abapfu asanzwe azwi n'amategeko. Aha rero twovuga tuti twaratanguye kutohoza, turazi ivyahabaye bitari bike, ariko turabandanya twumviriza ivyabona bikiriho, ivyabona vyabonye ivyabaye. Aha naho aya magufa turiko turarondera, ibi bisigarira vy'abitavye Imana tubirondera dukurikije ibwirizwa rigenga umugwi severe, kugira abo tuzotora ngaha tuvuganye n'inzego zirongoye intwaro, tuvuganye n'abene gihugu batubwiye bati vyoba vyiza babonetse turonsa akaryo ko kubishingurana iteka. Mwijambo rero rimwe, aha mu Kamenge, aha kw'isoko ya kera yo mu Kamenge turiko turarondera ibiziga, amagufa, ibisigarira n'ivyaboneka turamaze kuronka bikeya, tuzobishira hamwe tuvyegeranye, hanyuma tugire icegeranyo dushikiriza inzego, nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu, hanyuma abene kubura baronka akanya ko kubafuba, ko kubaherekeza, ko kubaririra. Nivyo rero turiko turakora kuva ku munsi wa mbere, tuzokora gushika ku wa gatanu. Twazanye imashini idufasha gufurura aho tubonye igufa canke impuzu, dusha tubwira imashini tuti hagarika, hacaje abakozi bacu bajya mwabonye bambaye isaropeti y'ubururu, nibo baca bagenda gutora izo mpuzu. Ayo magufa, amagufa menshi twabonye yaramaze kubora, yaramaze kuba nk'umusenyi kubera ngaha habaye isoko kera, harabaye imvura nyinshi. Mu by'ukuri turiko turatohoza, turi mu ntango. Claver Ndayicariye, urabona ko ahantu uko muragerageza gukuraho ibisigarira by'ababa byaritabye Imana aho zikunze by'abapfuye. Mbega muzotandukanya gute abapfuye bahitanye n'urupfu rw'akarago n'abandi bapfuye bagandaguwe muri kino kibazo ko bose bahambwe hano? Ibibazo mwibaza mwebwe nk'abamenyesha makuru ni byiza kubyibaza, ariko ngira ndababwire ibibazo abene gihugu dusanga mu gihugu ico bavuga iyo dusohoye amagufa canke impuzu zari zambaye ababo mu binogo. Batubwira bati ash, turabonye amagufa y'abacu, ntitwari tuzi nuko tuzobabona. Ikindi bavuga bati turashimye nuko aho babahambye babakuyeyo, tuzoronke akanya keza ko kubashingurana iteka. Ico abarundi bakeneye, bababaye, bakomeretse ku mitima, si ibiharuro by'abishwe uku canke ukundi, bakeneye
yuko ababo bataguma bitwa ibimwenyi, ibikoko, abamenja, kuko nta manza baciriwe, bakenewe gusubizwa agateka kazina muntu, bakaronka umwanya wo kubaririra, umunsi hateguwe kubaherekeza bakaronka umwanya wo kubaherekeza, gusubiza agateka uwawe yapfuye yishwe atashazira, nico bakeneye. Inama zabaye ngaha mu Ngagara 2, 3, 4 twicaranye n'abarongoye amakartier n'amazone, batubwiye bati bijya bikorwa vya harya mu kibanza cahora ari isoko ya Kamenge turabibashinze arabishwe bagatabwa mu binogo, arabapfuye tukabahamba ngaha kubera twashoboye kuja kubahamba. Babidushinze kubera iki? Batubwiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi, nuwo yidutuma ntitwoyitora. Bamwe baraheze, barahonye, barapfuye, abandi barahunze basubiye ruguru. Erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha, hari n'abiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana. Dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka. Guva mu guhahamuka no kubafasha kumwereka igufa ry'uwo yabuze, hanyuma naho uwiwe yo batwawe n'uruzi acaja mu bandi akavuga bati naje uwanje ashobora kuba yararimwo. Ibyo bikorwa rero mu byumve gutyo, mu bishigikire gutyo, mwumve ko abarundi barondera ico bafasha kuva mu mwijima, guhahamuka bikagabanuka, hanyuma bakaronka umwanya wo kurira, bishobotse bakabaherekeza, tukabaherekeza tububashe kwera bara abantu nkatwe. Ku matohoza mwagize muri iki kibanza turashobora kumenya abantu igitigiri cyabo baraguye ngaha muri Rutongo. Ivy'ibitigiri by'abaguye ngaha iyo uri kurakora wimba mu kuzimu urondera bishwe, icerekana ca mbere abapfiriye ngaha niyo utoye nk'imitwe y'abishwe, kuko ajya amagufa twita amaguru abora n'ingoga cane cane iyo mu kuzimu muri ivyo bivu harimwo ibifasha kwabora n'ingoga, ico twokwita propriété chimique, no kuvuga ibivu byose byo mu Burundi ntibinyarutsa kuboresha amagufa, biva isi ngene imeze. Ico rero turondera ngaha arabishwe, arabahambwe ngaha, turondera kubasubiza agateka. Amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'imfata kibanza, hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe, duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu twobashingura ryari, bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ivyo birori. Aba bapfuye ni bene wacu, ni bene wanyu. Aha hari abarundi b'imiryango yose, hari abarundi b'ubwoko bwose, mbere n'abanyamahanga bamwe bamwe hari abahitanwa bakicwa. Mu majambo make turondera ukuri, kubohora babuze, kukabohora nabo barabikoze, tukarondera ukuri cane cane kunwanisha, kuko twifuza ko ejo hirya y'ejo abana bacu bavuka bataguma muri aya magume abakuru babo babashizemwo, cyane cyane ntibagume bitirirwa abo bana ibyo batakoze, ibyo batabonye, nukubafasha nabo nyine bakabohoka. Biravuga ko kino gikorwa mu mwatanguye bivanye no kuba hakwiye kwanyuka muri cyo kibanza, ico mu kivuga ko iki canke nakaye kamumotera n'abandi bantu bubaka mu bibanza bisanzwe birizwe ko byahambwemo abantu. Twebwe mu kwishyurisha ikibazo turoroherwa cyane kuko tumaze iminsi dukorera mu gihugu hagati. Ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara canke abarongoye amakomine canke abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo byatawemwo abantu. Aha rero ngira mvuga ikijambo rimwe mvuga nti mu minsi heze twakoreye muri Muhuta, muri Gitaza y'intara ya Rumonge. Mu minsi heze twakoreye mu Ndurumu aho bita muri komine Marangara y'intara ya Ngozi.
aho twakoreye ni Mabanda mu ntara ya Makamba, aho hose ibinogo byatayemwe abantu byatowe kubera ari ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere, ari bya leta canke ari bya bigenga. Tubabwira tuti aho mutoye ibinogo birimo abagufa, hamagara umugwi severe ibikure muri ivyo binogo, hanyuma ibikorwa by'iterambere bibandanye. Ubwo butumwa bariko barabwumva, kuko severe umugwi turongoye si uwo guhagarika ibikorwa by'iterambere. Yari ngaho hajya musereka imbere y'iyo nzu bagisambuye naho bubakira.